Naho amabarabara atari make yo muri zone ya Buyenzi amaze gusaswamwo amabuye cyo bita pave muri rw'igifaransa, hacariho n'ayandi atari make atarashikirwa. Abanyagihugu basanzwe bahaba canke baharangurira imirimo barashima ko imaze gukorwa, ariko bagasaba ko n'ayandi yokorwa ko bishobora kuba intandaro y'indwara. Turashima ko hafi Buyenzi zima bamaze gushiraho pave, no kuvuga yuko mu mabarabara asigaye atarashigwa ko pave na mabarabara agera kuri 6. Twe twasaba yuko nizo barabara zisigaye ko bozidushirira ko pave, no kuvuga yuko amabarabara yose aca asa neza atabiziba birimwo, kandi murazi yuko iyo amabarabara atariko arakogwa no kuvuga yuko bijya biziba bica bizanamwo n'imibu, ugasanga n'abantu batanguye kugwara za malaria na zimwe twita za kolera canke bacinya. Urumva ivyo byose n'ibintu biba bizana ingaruka mbi ku banyagihugu. Kuri ayo makenga abanyagihugu bo muri zone ya Buyenzi, Sefu Niyonkuru arongoye iyo zone arabahumuriza akavuga ko batabibagiye kuko uburyo bwo gukora amabarabara buriko burategurwa. Ego murazi yo gukora amapave ni biva n'umugambi wa leta. Umugambi wa leta rero biba bifise ikirangaminsi. Hariho amabarabara amwe amaze gushirwaho amapave. Mugabo programme uko ngene imeze nuko hazoshirwaho amapave mu mabarabara yose, haba ayamanuka n'ayakiga, kugira hose hagire ntuzenya amapave. Rero ko bita ayo yandi atarakorwa, nukuba yuko twovuga yuko uburyo butaraboneka kugira ngo ibyo ayo mabarabara atarasaswaho amabuye nayo ni ashikirwa. Ivyo biruko mu gihe gice kinini c'amabarabara yinjira muri zone ya Buyenzi amaze gusaswamwo amabuye.